nkuko mwakomeje kwisaba muri benshi muri commentaire mwarambwiye ndababwira ibintu mushobora gukora kugira ngo mugere ku nzozi zanyu. Nabazaniye ibintu 30 mushobora gukora kugira ngo mu minsi mike nawe uzo utangiye kwibara mu bantu bafise ubushobozi budaciriritse butari hasi. Nawe nimba waransavye ino video nizere kuri hafi kandi uyikurikirane, nayiteguye neza. Ibi ni ibintu 30 nakuzaniye ugomba kwitaho mbere yuko ugera ku bukire wifuza kugeraho. Ndakubwira ngo nimba ukiri umukene, aba bino bintu fatikaye n'ikaramu wandike. Nimba utaratora ikaye n'ikaramu reka mbe ndapoje kugira ngo ujye kubizana. Hagarika video utora ikaye n'ikaramu, ntutangire kumviriza bino bintu utari kuravyandika. Nagiye ndakubwira ngo icyambere ubanze ugira umugambi ukomeye. Igihe cyose uzoba udafise umugambi ni nkuko uzoba uri mu rugendo utazi uri kurajya. Tegura ejo hazaza hawe hakiri kare. Ndakubwiye ngo tangura umugambi ukomeye kandi ube strong. Mu gihe cyose uzoba uri kurakora ibintu udafise iyo uri kuraganisha umeze nk'umuntu atari karamenye ari karajya. Cyo ni cyambere. Njya ndakubwira ikindi cya kabiri kandi gikomeye. Niwamara gutangura uwo mugambi wawe kandi ukabubona ufise intego yawe ushaka kugera, ikindi kintu gikomeye cyane banza wishiremo ukwizera. Wizere ko uzobishobora, ko uzobikomeza amako ukagera ku ntego zawe. Igihe cyose uzemera ko atakidashoboka uzogera kure, ariko namara kwemera ko bitashoboka uzoca utsindwa imbere yuko ugerageza. Izere ko uzobishobora kandi uzotsinda kandi uzogera ku ntego zawe wifuza kugeraho. Najyana kubwira ikindi kintu kigira gatatu, nizere kuri murandika. Uze wirinde kwidoga ni guta umwanya. Ibyo ni by'imbura kimazi, aho gutakaza umwanya mu magambo, aho uzokora ibishoboka byose. Cya gatatu ngo reka kwitotomba, reka kwidoga, reka kuguma wiyumvira ngo biranse. Oya, ahubwo kora. Uwo mwanya uri kuramara wuta amagambo n'uwo mwanya wari kurakora mwivyunguka. Jambo rigira gatatu barakubwira ngo uzoba umunyamwete. Iri niryo rigira kane. Kwitotomba ni gatatu. Kane ngo uzoba umunyamwete. Ubukene buratsindwa n'akazi, so gutegereza ifashanyo z'abandi. Uzoba umunyamwete, ukore cyane kandi ufise umwete. Gatanu, kwiga no kwiyungura ubumenyi. Uzokame wiga uyungura ubumenyi. Ubwenge ni itunga ryo mu mutwe. Uzomenye, uzurasoma kandi wigire no ku bandi. Nacyo kirakenewe cyane, kwiga no kwiyungura ubumenyi. Gatandatu, uzoza urakoresha neza igihe, umwanya. Isaha imwe iratakaye ntigaruka. Koresha buri saha neza. Isaha yawe yikoreshe neza. Isaha igiye ntabwo igaruka. Abanga bavuze ngo le temps perdu ne reviendra jamais. Umwanya ugiye ntugaruka. Ngo ukoresha neza igihe cyawe. Iki ni kigira gatandatu. Turimo turagenda burya niba utari kuravyandika uraza gusanga nawe byagucitse. Tukende kundwi. Iki kintu kindwi kirakomeye cyane. Kwizigamira, kuziganya. Igihe cyose urimo urakora ikintu ukamenya ngo nakoresheje aya yungutsa aya, ukamenya ngo ndakoresha aya, ukamenya ngo ndaziganya aya. Zigama ducyo ufise, ziganya muri bicyo ufise. Nta ndwi zose zizogira umwimbu mwiza. Reka ntabwo ariko byose bizogenda bigenda neza. Uno munsi mbo warose kanyungu gakeya, kazigame, kabike. Cy'umunani barakubwira ngo uzogira umutima wo kwihangana. Ibintu byiza byubakwa buhoro buhoro kugira ngo n'igiti gikomeze imizi, nuko iba yaragiye yubaka buhoro buhoro, yagiye isesera mu ivu buhoro buhoro. Ibintu byiza byose byubakwa buhoro buhoro. Iki cenda baravuga ngo kubaha abandi no kugira umubano mwiza. Iki kintu mu gihe uzoba udafite umubano mwiza muri societe nta namwe uzogera, kandi ukanagira discipline, ukagira indero, ukubaha
kubaha abato n'abakuru, kubaha abantu bose mu ngeri zose. Iki ni icy'icenda, ngo kubaha abandi no kugira umubano mwiza. Abantu niyo nkingi y'iterambere ryawe muvandimwe. Ntuzoze urasuzugura umuntu, ahubwo uzomwubahe. Ikigira 10, kwiyumvira ibishasha, kwama ufise kudekuvura ibindi bintu. Ntugakoreshe gusa inzira za kera, vumbura na bishasha, vumbura bishasha. Ushira imbere ibintu bikomeye. Iki ni cya 11. Ntugasambe bidafite akamaro mbere yo kurangiza ibikomeye. Banza ukora ibintu bikomeye, aba ari byo ushira imbere. 12, ukareka kuza wibesha, ukareka kubesha. Kubesha ni bibi, ukareka kubesha. Cya 12, ureka kubesha, ukuri kuzana icyizere no kugikingira. Nabyo birashoboka. Iyo uri umubeshi ntabwo bashobora kukwizera. Ureka kubesha. 13, ukareka kwigereranya n'abandi. Ubuzima bwawe n'urugendo rwawe ntukigereranye n'abandi. Ubuzima bwawe ukaba ubwawe. Ntugereranye imigambi yawe n'iy'abandi. Nimba ugitangira, reka kuraba undi afise ahageze. Reka kwigereranya n'abandi. Iyo ugereranyije n'abandi usanga ibyawe wabitaye, ugata umwanya ku by'abandi. Ikindi cya 14, ukaba inyankamugayo. Abantu bafise umutima wo kwizera bazokwama bagushigikira nibabona yuko uri inyankamugayo, nibabona yuko atamakosa kugaragaraho, bazogushigikira. 15, tekereza mbere yo gukora. Ntugakora ibintu wihuta cyane utabanje gutekereza. Banza ube pause, ube stable. Uvuga ati ubu rero ndatekereje neza, ngiye gutangura projet yanjye. Tugiye niwatangura projet wayitekerejeho neza, nabwo uzigera uhomba cyangwa ngo wicuze impamvu watanguye. 16, ukareka kwifuza ibintu byihuta. Reka kwifuza ibintu byihuta. Abantu benshi bacibwa intege no gutegereza. Ntibagitegereza, bashaka ibintu byose ko babikoze bibe TikTok, bice biba ukubwo nyene. Ukareka kwifuza gukora ibintu byihuta. Ibyihuta byinshi birangira nabi. Byihuta byinshi birangira nabi. Ngimbwe harihuse byari bihumye. Ahubwo wetega umutwe, utegereze, ugende gahoro gahoro, ureke gukora ibyihuta. Baravuga ngo ibyihuta byose birangira nabi. Abahanga barongeye baravuga ngo kwama witeguriye impinduka. Iki ni cya 17. 17, utegerezwa kwama witeguriye impinduka. Isi irahinduka buri munsi. Ntabwo ibintu byose bizamara ibyiza. Utemera guhinduka sigara inyuma. Tegeza guhinduka. Uko ibihe bihindutse niko nawe uhinduka. Bibaye byiza uba mwiza, bibaye bibi nawe ubwo ugakomera. 18, baravuga ngo kwirinda umwenda w'ibitari ngombwa, kwirinda amadeni ya buri kanya, kwirinda amadeni adakenewe, amadeni atari mwakamara gutesha iterambere. Ukama wishyura n'ibintu utari wapanze. Cya 18 nacyo ukwiye kukigaho. 19, ukagira isuku no kwitaho. Isuku ituma wubahwa kandi ukunguka icyizere. Isuku ngo rigira isoko. Ujye udafite isuku abantu babona ko nta n'icyerekezo ufite, babona ko nta n'ahazaza hawe. Wamukora ibintu udagira isuku, babona yuko nta cyerekezo cy'ejo hazaza ufite. Ukagira isuku. Iki ni cya 19. Turagenda ku 20. Baravuga ngo ugashima Imana kugira umutima ukenguruka. Ukamushimira Imana ku byo ufise, ugasenga ugashimira Imana. Uwishimira ibyo afise agera no kuri byinshi bisumba ibyo yari afise mwako kanya. Uwushimira ronka byinshi kuruta utakaza umwanya yidoga. Ugashima ku byo umaze kugeraho. Iki ni cya 20. 21, ukareka ubujyajya. Ukareka ubujyajya. Indimi zibiri nabyo ni bibi.
ukareka uburyarya, ntukagire ubuzima bubiri, gira umutima umwe, gira ururimi rumwe. Nimuvuze ngo ikintu ndaza kuyakuzanira nyina gicuruje, ubikora uko, ubikoze uko n'ejo azoguha ikindi kizokungukira. 22 baravuga gushira imbere ubumwe mu muryango, ugashira imbere ubumwe mu muryango. Umuryango mwiza n'ishingiro ry'iterambere. Mu gihe uzofise umuryango mudahuza, mu gihe uzofise umuryango utaha ugasanga ibintu byakomeye, igihe nawe ntabwo uzigera wumva uri stable ngo ukore ibintu byawe neza. Shira ineza y'umuryango imbere, mukorane n'umuryango wawe. 23 baravuga ngo gushigikira abandi, shigikira abandi kubyo bagezeho, shigikira abandi, fashanya n'abandi, fasha abandi nawe Imana izogufasha. 24 uyu muhanga yaravuze ngo kumenya gucunga amafaranga, kumenya gucunga amafaranga, ntukabure gufata ingingo ku mafaranga yawe, ukamenya ngo ufise amafaranga ya ndayafatira ino ngingo iyi kugira azove mwayandi, ukamenya gubikora uko. 25 ikintu na gatanu kiratangaje, ariko nicyo cyane cy'ingenzi, nubwo nacyo twari no guherako. Ukareka umunwa muremure, kwibaraguzwa, amagambo menshi atagira ibikorwa n'ubusa. Abantu benshi bihutira kuvuga ibintu byinshi bakabura gukora, amagambo yabo agaherera muri ibyo, karangira atani icyo bagezeho. Umunwa muremure ni nabo bagira urusaku, nabo bavuga ibitagira akamaro. Ibyo na Bibiliya irabibuza. Nizere kuri kurandika, kandi nizere ko wakoze subscribe kuri channel yacu Motivation Hub. 26 ukagira n'icyizere mu bushobozi bwawe, ukagira icyizere mu bushobozi bwawe. Ntutegereze abandi ngo bazogukorera, reka wiyemere, wiyemere ubwawe, wigirire icyizere self. Wigirire icyizere muvandimwe. 27 ukirinda ubusuma n'ububeshi. Yuzanye iby'ubusuma mu bintu byawe, ubutangiye gusenya kariyeri y'ubuzima bwawe. Nimba umuntu agwaye amafaranga 5,000 ukamubwira ngo yaguhaye 2, akareka ubwo n'ubusuma, ukabyirinda, ukirinda ibyo byose byotuma utandukana n'abakiriya bawe, ukirinda ikintu cyose cyotuma ucafura muri society. Ibyo ni wabyirinda, bizorangira nawe ugeze ku iterambere rikomeye. Ikindi cya 20 nibwo kwirinda ubusuma n'ububeshi. 28 ukubaka akazi k'igihe kirekire. Kubaka akazi k'igihe kirekire. Ibyo byaduka ntibiramba, by'ibyaduka ntibiramba. Shira imizi ku mugambi wawe ufise, shira imizi ku mugambi ufise ngo ibyo byaduka ntabwo biramba. Ibyo ubonye biko biratradinga ako kanya ntabwo biramba, bijyana n'igihe. Ahubwo shira imizi ku mugambi wawe ufise, ukomere utarebye ngo ibiriko biratradinga nibi. Muvandimwe ukubaha Imana. 29 ukubaha Imana. Ubukene bwinshi biva ku kutubaha Imana n'abantu. Kuririnze wubaha Imana n'abantu urabubaha. Ntabwo ushobora kubaha Imana gusa abantu utabubashe. Iki kintu cya 30 muvandimwe ugikurikirana neza. Umuntu atarangije ino video niwe muntu wenyine ahomvye, kuko iki kintu cyo twari gutangiza. Ugukunda igihugu, iki kintu nicyo cyari kuba icyambere. Nimba utageze ku rugwego, nimba utageze ku iki kintu cya 30, wahomvye. Akeneye muri commentaire muce munyandikira akantu ka 30 muri comment, unyereke yuko 30 wahageze. 30 niyo jambo mwandika muri commentaire, wandika igiharuro 30 muri comment kugira mbone neza abantu babonye iki kintu. Gukunda igihugu, ufashije igihugu nawe uraronka amahirwe yo gushika ku nzozi zawe. Ugukunda igihugu, iki kintu kirakomeye. Mu gihe uzoba udakunda igihugu cyawe, nta nubwo uzigera wifuza kugikoreramo ibintu. Uzoguma ubona yuko bidakunda, kataho wogera.
bizotuma utakaza igihe uri kurirukanka hirya no hino, usanga aho uri kurirukanya ntabwo ariho ibintu byawe biri. Ariko iyo ukunze igihugu cyawe urakora ugateza imbere igihugu, nawe ukiteza imbere mu buryo bwose bushoboka. Gukunda igihugu bavandimwe mu bishira imbere. Ijambo risozera ngiraho ndanabahanura, ndababwira ngo ubukene si umuvumo, ahubwo n'igisabwa gukorerwa. Igihe uzoshira mu bintu byawe ibi bintu 30, uraza kubona ibintu bitunguranye kandi biza gutangura guhinduka buhoro buhoro. Muri wewe vuga ati ndashoboye kandi nzokira.